Aha ni ku musigiti w'abayisilamu uri muri quartier Asiatique, ni muri komine ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Abayisilamu bo ku isi yose mbere nabo mu Burundi bari baramutse bahimbaza umunsi mukuru w'iramazani bita Idil Fitr. Bamwe mu bo twaganiriye harimwo umushingantahe Nkurunziza Sabiti n'umukenyezi yitwa Shela batweretse umunezero bafise. Ko ufina twabaye kwezi ko kwicisha bugufi imbere y'Imana nuko kwicisha bugufi na wewe no kwitegura kugira urabe iminsi wahisemo ko uzoba kubandanya ubaye nkuko kwabayeho mu Ramadani. Ukwezi kwa Ramadani wa Islamu ni ukwezi kweranda gusubira n'imezi ayandi ahize. Ni ukwezi gutuma umuislamu wese ahari abona ko hageze kuba ari umuislamu yumva ko ari umuislamu. Kuko umuislamu avuga ko umuntu adashobora gufunga ukwezi kwa Ramadani atafite ingorane y'ingwara n'ibindi bindi. Uyu muislamu ntabarimo. Kiretse afite ingwara n'ibindi bintu mu buzima. Rero umuislamu bituma umuntu ahinduka numva ni arrive umuislamu kugira ahinduke ngo yarataka kugira atangure bishasha. Muskuro musitwaje cyane. Ngira urabibona wowe zashira rumura abana bari ngaha twasiryoyo kana wowe uraryoheye. Umunsi mukuru mwiza cyane dufite ibyishimo byinshi, dufite umunezero mwinshi utabaho, kora dufunze iminsi 30 yose tukayiheza. Uno munsi mukuru w'Irayidi turagiye turashimira Imana rwose Imana ni habwa icyubahiro. Mbega muri uku kwezi kweranda ni igiki gishasha cyahindutse mu buzima bwawe? Ni ikihe kigo wakoze? Muri uku kwezi harimo urukundo rwinshi cyane, harimo urukundo rwinshi twasanzemo, gufashanya kwinshi, gutanga imerezwa nyinshi, umuntu yumva ko ngo ari mu ijuru kubera uku kwezi duhejeje, kubera dushikanye uyu munsi, ni umunsi uhambaye rwose ku Isilamu yose, ku isi yose. Shehe ndabasabe manze mu idondoro mwitwa gute? Je nitwa Masama Jumaine. Yego Jumaine, uyu munsi w'Irayidi mwebwe ubabwira iki mu by'ukuri? Umunsi w'Irayidi utubwira ibintu byinshi nuko duhejeje iminsi 30. Iyo minsi 30 twari twifunze. Mu kwifunga nuko Imana itubwira yuko mu kwifunga no kuvuga itubabarira, no kuvuga ibicumuro byinshi twakoze ikatubabarira. Icyo gihe tuca dufasha abantu bamerewe nabi, tukatanga no kuvuga abantu batifise tukagerageza tukabafasha, no kuvuga imfubyi, no kuvuga abafakazi n'abandi byinshi. Kuko ni ukwezi kugerageza kwezi kuraduhuza n'abantu. Urabona abantu bifise n'umuntu atifise ugasanga bari kumwe kugira ngo amufashe, kuko iyi si uyu munsi urabifise ejo ntabyo uzogufise. Ishaka kugira ngo idushyire hamwe, tube hamwe kugira ngo novuga pied d'égalité niko no bivuga igihe cya Ramadani. Ishaka kutwereka yuko abantu baremwe kumwe, ibyo ufise ni Imana yabigwaye, umwanya wari wose irashobora kubikwaka. Ukwezi kwa Ramadani ukwezi utagatifu kweranda, tukora ibiza byinshi hanyuma ntibibuza yuko duhegeje Ramadani ushobora kubandanya. So ngo ni ukwezi kwa Ramadani gusa ibyo bintu ni kucubandanya. Yego hariho abagiye imaka, mbega ntiduhaba twibaza tuti Imana ihava yumvira cyane abagiye imaka kurusha abasigaye ino? Bo kuvyereke abagiye imaka ntiharagira ko bagiye imaka, kuko bazogenda imaka mumenga ntihenze, mumenga amezi abiri bazoba bagiye. None gashehe nibagenda sibo Imana izohava yumvira kurusha abasigaye ino? Oya sivyo biva ku muntu, bo bagiye ni itegeko rimwe mu mategeko y'Abayisilamu kujya imaka. Ariko utifise urashobora kuguma ngaha kandi ukaba mbega nuvuga ngo nukuvuga sikuvuga ngo wewe niwe Imana ikumvira cyane kuruta uwasigaye. Ashobora kuba ari ngaha nawe nyene abafise icaro wonka ku Mana, nawo uri ngaha urafise icyo
uronse ku Mana. None ubu uye muhora mufashanya ubu mwabiteguye gute ku ruhande rwanyu muhira muhava mutumira abandi bo mu yandi madini? Ubu turagerageza n'uburyo buke tufise, turagerageza ngo abantu naho atari abayisilamu turagerageza kubatumira nabo nyene tugasangira gatoya dufise. Umunezero mwumva mumeze gute? Umunezero dufise ni umunezero ntangere kuko ukwezi yo kugiye umenga ni wa mushisi wari ufise umushisi witeka agiye kandi wari wari ukimukunda. Witwa gute? Jewe nitwa Tombora Ramada. Yego Ramada, wumva umeze gute kuri uyu munsi? Je kuri uyu munsi kabisa numva mpimbawe neza, ndanezerewe cyane, numva kamwemwe kenshi cyane ku mutima. Hari utuntu wateguye muhira? Oya, ntabwo nateguye kubera mse uburyo buke, mugabo nimba mse n'igihumbi canke 2,000 kuno munsi uri hejuru sinziza ndavyisangize, ndahamagara umugenzi ngo dusangire byabonetse tugasangirira hamwe. Yego urumva ushobora kuba utateguye, none niwagenda mu bateguye bava kwakira neza murasangira? Ni ukuri turasangira, uno munsi uri hejuru w'urukundo wo guhanahana, kwerekana ko abantu twese twarimwe kumwe kandi turinganiye, vyezwa guhanahana ico dufise, ico udafise uhe mugenzi wawe afise, nawe udafise ugende hajya bamwe uko barabifise, dusangire twese hamwe dusabikanye ico umwe yarose ahe mugenzi. Aho rero n'abatishoboye ntibari batanzwe kuza kuraba ko boronka ababafasha. Abantu hamwe n'imodokari bari benshi cyane ku buryo mbere hakora abapolisi mu kwereka imodokari ingene zitonda n'ingene ziyunguruza. Takura